Bakunzi ba Lilivox TV ndabaramukije iyo muva mukagera, nanje ndi wa muhungu wanyu Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru Lilivox TV gisanzwe gikorera ku mbuga zigiye zitandukanye, aho uno munsi tugiye kwibanda ku ntambara iriko iraba mu bihugu bitatu, aho igihugu ca Israel hamwe na Amerika bashoboye gutanguza intambara ku gihugu ca Iran, mu gihe Amerika na Israel bari batanguje intambara ku gihugu ca Iran. Iran nayo yarashoboye kwishura ibihugu byose uko ari bibiri, aho Iran itera yataka mu gihugu ca Israel mu mugwa mukuru witwa Tel Aviv, ndetse ikongera ikataka ibihugu birenga 8 nk'akarorero harimo Saudi Arabia, Oman, Qatar hamwe na Dubai, ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndetse izi ntambara ziko ziraba zikaba zatumye ku isoko mpuzamakungu haba ingorane y'ibitoro. Aho ni mu gihe igihugu ca Iran kiba kiratera ibindi bihugu byo mu Barabo, aho kiba kiratera ibirindiro by'ingabo za Amerika, aho ubona ko ino ntambara Israel na Amerika hamwe na Iran imaze kugera ku rwego ruhambaye cyane. Ndetse ino ntambara imbere yuko itangura, leta wa Amerika Donald Trump yashoboye gutangaza ko ino ntambara izomara iminsi 2 canke 3, ariko inyuma yaho intambara imaze gutangura, Perezida wa Amerika nyene yarongeye arivuguruza mu majambo aravuga ati ino ntambara izomara indwi zirenga 3 canke 4-5, kumvo zuko igihugu ca Iran cari cyamaze kwipanga. Ndetse igihugu ca Iran ndabibutsa ko ibigwanisho igihugu ca Iran gikoresha mu kwataka ivyo bihugu haba ku birindiro vy'ingabo z'igihugu ca Amerika, ivyo bigwanisho iriko irakoresha ni bigwanisho byo mu mwaka w'1959, aho wumva ko igihugu ca Iran gitaratangura gukoresha ibigwanisho byo guhera mu mwaka w'2000. Ndetse Israel ivuga ko igihugu ca Iran ari igihugu gitinyitse ku isi yose kuko gifise ibigwanisho by'akataraboneka. Nongera ndakwibutsa ko hariho ibigwanisho ishobora gutera mu kirere bikagenda ibirometero birenga 4, ndetse bigomba kugera aho biturikira bikabona kwigaburamo ibimanyu canke ibipande bigera ku 8, bigashobora guturitsa ahantu hagiye hatandukanye. Uyu mwaka tuvugana, leta ya Amerika ya Donald Trump ibandanya gusaba ubufasha ibindi bihugu nk'uko ino ntambara igitangura yabandanije asaba ubufasha, aho hari kugira ngo bashobore kumuha ibirindiro vya gisirikare, kugira ngo ivyo birindiro leta ya Amerika canke igisirikare ca Amerika gishobore kuvyifashisha vyataka igihugu ca Iran. Ariko uno mwaka tuvugana, igihugu ca Iran aho kibandanya gishikiriza ko kidashobora guhagarika intambara, mu gihe nyene ico gihugu ca Iran giheruka gusohora amabwiriza canke amategeko 5 ategerezwa gushigwa mu ngiro, aho ni kugira ngo iyo ntambara ishobore guhagarara. Ndetse leta ya Amerika iyobowe na Perezida Donald Trump aho abandanya gushikiriza ko bari bamaze iminsi mu biganiro, aho ni mu gihe umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel aho abandanya gushikiriza ko atarazi ko ivyo biganiro biriko biraba, ariko Amerika yo yatangajije ko ivyo biganiro biriko biba hagati y'ibihugu bibiri, hagati ya Amerika hamwe na Iran. Nongera ndakwibutsa ko kuva ino ntambara itanguye, haba mu karere hano muri East Africa ndetse no muri Afrika hamwe no ku isi yose, hatanguye kwibonekeza ubukene bw'ibitoro. Nk'akarorero ndaguhereza igihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya ni igihugu cari gisanzwe gifise igitoro gikwiriye, ariko uno mwanya hari amakuru yizegwa 100% amenyesha ko hamaze kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu ca Kenya. Ndetse ibinyamakuru bikomakomeye nivyo biriko biratangaza izo nkuru. Zino ntambara ziriko ziraba ntizigira ingaruka ku bihugu gusa birimo kuberamo intambara, ahubwo bigira ingaruka ku isi yose, cyane cyane bino bihugu byo muri Afrika usanga bitishoboye, nivyo bishobora gushikirwa n'ingaruka zikomeye cyane.
Amakuru ariko arava ku binyamakuru bikomakomeye mu gihugu ca Israel abandanya yashikiriza ko igihugu ca Iran kiriko gikoresha ibitwaro vya kirimbuzi bitemewe n'amategeko, ndetse ko igihugu ca Iran nyene kimaze konona vyinshi mu gihugu ca Israel, kimaze kubomora ibikorwa remezo vyinshi cyane, ndetse kimaze kwica abanyezirayeli benshi cyane. Aho nyene nongera ndakwibutsa ko muri kano kanya leta ya Amerika idashaka gushira ahabona igisirikare cayo kimaze gufira muri zo ntambara, aho leta ya Amerika yashoboye gutangaza ko imaze gutakaza abasirikare 6 muri yo ntambara. Aho ni mu gihe hariho n'abandi batari bake bashoboye gukomerekera muri iyo ntambara. Igihugu ca Amerika kimaze kubona ko ino ntambara ikomeye canke igeze ku rwego rwo hejuru, yabandanije isaba ubufasha amakungu, ibihugu bimwe bimwe bikomakomeye ku isi. Amerika ibandanya isaba ubufasha, aho yanashoboye gusaba ibigwanisho ku gihugu ca Ukraine, naco nyene muzi neza gisanzwe kiri mu ntambara n'igihugu c'Uburusiya, ariko leta ya Amerika igashobora kugisaba ubufasha ngo aho yariko irasaba ubwirinzi bw'ikirere. Ariko kandi nyine nongere ndakwibutsa ko atari Amerika yonyene yashoboye gutangaza ko ikeneye ubufasha, ndetse n'ibihugu byo mu Barabo byinshi byabandanije gusemerera ko hatagize igikorwa kugira ngo bashobore kuronka ubwirinzi bw'ikirere, ko igihugu ca Iran gishobora konona byinshi cyane. Ndetse igihugu ca Iran kano kanya cyashoboye gutangaza isi yose kumva zuko ubushobozi gisanzwe gifise, ata muntu numwe yari yibaza ko igihugu ca Iran gifise ubwo bushobozi. Ndetse Iran ivuga ko ino ntambara itariko irahagarara uyu munsi canke hirya y'ejo. Igihugu ca Iran nyene kibandanya cerekana ibigwanisho bikomakomeye gisanzwe gifise, aho ni mu gihe ivyo bigwanisho bisanzwe binyegezwe munsi y'isi, aho umuntu wari wese adashoboye kumenya ko hari bigwanisho. Uno mwanya tuvugana igihugu ca Israel canke igihugu ca Amerika, aho vyamaze kugira ubwoba vyose, harimwo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ku isi kandi bisanzwe bikomeye. Igihugu ca Iran nyene kibandanya gushikiriza ko kitarota gisaba ko haba ibiganiro vy'amahoro, ariko Amerika yoyo ikabandanya gutanga amasaha kugira ngo igihugu ca Iran gishobore kwemera kuja mu biganiro. Aho naho igihugu ca Iran naco kibandanya gushikiriza ko citeguye kubandanya intambara, ndetse citeguye bihagije. Nongera ndakwibutsa ko igihugu ca Amerika hamwe na Israel vyatanguje ino ntambara ku gihugu ca Iran, aho ni mu gihe bashoboye kwagereza igihugu ca Iran ko cari caramaze gutegura kwataka leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Israel. Ariko bamwe bakurikirana ivy'intambara bavuga ko Amerika yahenzwe na Israel kuja kwataka igihugu ca Iran, kumvo zuko igihugu ca Iran aho ta mugambi bari basanganywe wo kuja kwataka ivyo bihugu. Ugiye kuraba neza na neza igihugu ca Israel cyarashoboye guhenda igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kwinjira muri no ntambara itagira ifatiro. Ino ntambara imaze kujya amamiliyoni canke biliyoni nyinshi z'amadolari ku gihugu ca Amerika, ndetse n'uruhombo runini cyane, aho ibintu byinshi cyane bibandanya konogwa n'igihugu ca Iran, aho asanzwe haherereye ingabo z'igihugu za Iran ndetse n'ibikorwa remezo. Aho nyene igihugu ca Iran cyashoboye kubomora inzu ya President Donald Trump isanzwe ibarizwa mu gihugu ca Dubai. Igihugu ca Iran kibandanya kwerekana ko gifise ubushobozi bukomeye, ndetse n'abayobozi bakomakomeye mu gisirikare cy'igihugu ca Iran nabo nyene babandanya kubitangaza. Usivye ko igihugu ca Iran cyashoboye gutakaza indongozi nyinshi cyane zikomakomeye muri ico gihugu. Nongera ndakwibutsa ko ivyo bitatumye igihugu ca Iran gishobora kugira impungenge, cyakomeje kwerekana ubushobozi gifise. Bakunzi bari Vox TV, uno mwanya tugiye kuza turabashikiriza ibiganiro biriko biraba ku isi yose, ndetse n'ibiganiro by'intambara yerekeye ivyo bihugu vyome twego turababwira. Ndetse nongera ndagushimira wewe umaze kugira subscribe hano na share na like
like na comment kuri Lilivox TV. Imana iguhezagire wewe ubandanya kudushigikira, nongera ndagusaba nawe utarabikora ko ubandanya ukagira subscribe, share, like na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Lilivox TV. Aha niho ikiganiro twe twabateguriye gishoboye kugarukira. Ikiganiro mu mwaka iteguriwe na Cedric asanzwe akorera ikinyamakuru Lilivox TV.